mviriza rero ari basha jewe idiri narayihejeje kabisa basha ahubwo witegure nzanira agahembo kanje hariho uyundi muntu wigeze ubona za hagati yacu kuvyumviriza hari undi muntu yarahari uwo wundi muntu yazungurutse uza kuvuga amajambo nkajya ninde atari wewe bakoreye ngakore muri PAM je nawe ari hagucunera gahinda Amen. sinagukwikira ngo nanje niroze Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo ihanze benshi Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo ihanze benshi sawa amahoro sawa amakuru y'imisi turashima nukuri kwimana nje ndiruka nagutebeje ndabona kayasha kora kayaje reka amadeplacement horagoye nukuri pe ndiruka yo reka muraba nukuri bimeze gute reka je bije bintu wambwire ku telefone narase kuvyemera nukuri kwimana ndavuga nti je nzovyemera ariko twibona niye ukabimbwira neza mu maso muyanda apana ku telefone uti gute kujya nyene kubwiye kujya nyene Zemere nivyo diri yarakunze araza nyine hajya muhiri wawe yaraje sinakubwiye nabonye agema intunduguru ku mutwe yikoresha wenda kwemera mukuru yasanze mu rugo ndamwakete kare yego araza nyene arahamara iminsi yego amabiragenda neza ndavyumva yego okay hasigaye hanyu kumukuru muti nibaze ko atakindi nta kindi urumva rero hewe mama Keta je namubwiye urabona yuko biragoye acambwira ati wewe genda mubonane hama muvugane abikubwire neza ukungene vyagenze ejo rero mu gatondo utuza tukuzaniye agashimi kawe ndanda gutelefona cyo duhure hamwe kuri kakabari kugira ngo turangizanye amadiri nyene nawe tuguhembe hama bigende neza washibwe birwe mwanya nyene yego okay urage cugenda mu bivugane ati nyene natwarabonanye turahura arambwira ko kujya bimbwe ku telefone ariko vyagenze bimeze neza nta kibazo n'ukuri mwanya cugenda nyene mu bivugane mama makahembo kasi nubundi nico cari gisigaye we rero baye ugira umusi mwiza sawa namwe sha ejo Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo ihanze benshi Ishari ry'urukundo Mabuja karibu umeze neza ndashima amakuru y'imisi nuko ndashima muhira baraho barakomeye asha turashima Imana nukuri amakuru yandi nukuri n'amahoro mugenire ngo ari wawe ari wanje naragize iminsi nyine ari wanje yego nabonye nyine asanga ndamwakiye hama none ko mbona waje wenyene naje jenyene mama Keta twabonanye twavuganye rero turavugana jeje ndaza niyo mpamvu nashimye kuza kukura abajeje nyene wewe ibintu wagize ntivyumvikana wowe diri twagutumye siko ko twakubwiye uyikore siko wayikoze wewe watanguye kuza kuvuga amajambo wandagaza amadiri yose twege turimo vyose uravyandagaza hose urabivuga
ubu no ku rushengero mwege musengako nta bindi bavuga ari bijya twari twavuganye haryo washatse gushika kuki amagambo jewe nagiye kuvuga wewe nyene amagambo yerekeye iki Aline ibijya nyene waruzi turimo ariko arinda kubaza burya urabona ko jewe nari nishakira amafaranga akabiti no hindukira akaca ndakondagaza hagenda mvuga ivyo mvuga kandi jewe hari ico nkeneye ahubwo wewe nari naranakwikeze kuvuga mbere ndakubona nari namaze kubona yuko idiriko turakina nawe ataniyo woshobora kuko ufise umunwa nka kurya urandagaza ibintu ubona yuko hari nakamaro wo bigufitiye twese bidufitiye nakamaro we tukivuga ibya eme yari wewe yari jewe na mama Keita hari uyundi muntu wigeze ubona za hagati yacu kuvyumviriza nta wundi yari ahari ariko umenya ubwa mbere nambura ukiza kore wizanye narizanye wanje wawe kuko narizanye okay ubu rero ivyo wigira byose washirijwe hejuru ushire hejuru nane ndakuduga hejuru kumushatsi ahubwo anje nkubwire byanka byakunda mutegeza ko magahembo kanje mwasigariyeko burya washobora kumbwira muri makeya umuntu mwe waravyumvise ko amagambo je naravuze yerekeye ibyo twari mwoje nawe ubu uri kuravyirengagiza nyene urigiza inzoka ko tavyo nzi ibikutazi we nibikutazi ahubwo kimwe nari nkeneye agahembo kanje wakoze iki ntarakoze nyine akazi mwampaye ahubwo turanicuza najya amahera bwa mbere cyo twatumye tubaguhera wewe canke mugira mugomba kumpinduka hari kuguhinduka gusumba uko waduhindutse ariko Aline ukungene twabikoze ubwa mbere bimeze neza nka kwizana akanyizera uhageze ko mumpinduka harabana umuntu unanira kugumya wari umuntu warakunaniye kugura wigira ngo urumukizwa ngo biki ahubwo yugumana ubwo bukizwa bwawe nyene Aline nkubwire vugisha ukuri ko mugomba kumperanira amafaranga mwari mwasigariyeho hakintu jewe nzi navuze ariko ngire ndakubaza uriyumvire yuko muri rya diri ari wowe wajya amahera jatayo najya ahubwo turafatana umbwire ingene nanje uri kuramba ahubwo nyandi dufatana je nawe uri kijuju cyambere kwisi Imana muri no ntara muri kino gihugu nagiye nabona wewe nta wundi muntu munganya uburofa nta nubwenge ufise umviza hari ndakubyire icyo nakubwiye ni kimwe ntegeza kubona agahembo kanje kasigaye nyambara ibyo mwagiye gupanga nujya mu mere kugira ngo mpihane amafaranga yiwanje ntegeza aho uri mukuri kweli tubirabe ego ahubwo reka ndakwereke reka ndagusige ngaho usigaye urivugana wa kirofa wa kiju wegenda ariko agahembo kanje ndakabukireko ariko mana yanje kungene nahemukiye urya mwana w'umukobwa ariko bikaba birangiye bankoze ibi ariko narahemutse ese nzavuga iki imbere y'urya mukobwa ndababaye cane ndababaye Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo ariko mana yanje uyu mukobwa narakoze icyaha ndamuhemukira kandi co narondera ntacyo mbaye ndose ese mana yanjye nzabigenza gute ariko n'ubundi bikunze ko yoguma ngaha cyo gukora ni iki fundi reka mungike yigire kuko hamwe yomenya yuko ibi byose ari je nabikoze ari ngaho iwanje byoba bibi gusumba ndazi ko n'umugabo wanje bitonyorohera hagati yanje nawe kuko yoca amenya neza ko nakoze icyaha cyo kugurisha umuntu nakoze amanyanga akabije ibisigaye mana yanje urambabarira kuko icyaha nakoze Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo
mugeni Sabwe. ngwino hano. Okay. Zana agatebe wicare hano tuyage gatoya. Icara hano. Numva rero mugeni ndashaka tuyage. Mpamvu ndaguhamagaye ndashaka nyene tuyage yego ku byabaye sivyo. Urabona rero mugeni, urabona igihe waza hano urabona ko waje surprise utananteguje. Nanje urabona nakwakiriye nk'umuvyeyi amarene wawe, nakwakiriye ko sinari kwakira mboye nyene ujungana kandi ari ngombwa ngo uzugane wanje siko. Rero mpamvu wenda guhamagaye ngo tuyage, ndabona umugabo wanje waje tabizi yagiye kuva ku kazi asanga uri ngaha, arambaza uyu muntu ko ari ngaha n'ibiki. Ndamusiguriye ndabimwumvisha, amera nk'uvyakiriye ariko atavyakiriye sivyo, kuko iyo umuntu yakiriye ikintu uburwa neza uramubona, niyo acakiriye atagishimye uramubona sivyo. Okay, biraja ngaho bone imisi uhamaze, ariko haguma ambwira utunaturiya ati none uyu muntu ko ari ngaha ni kubera iki, kandi mbona umenga afite imbanyi vyagenze gute? None umugabo bimeze gute? Ntabwo azosubirana bimeze gute? Nyine hagerageza kumusigurira, ariko mugeni byakomeje nyine kuba bibi. Nanje mbona ko bigiye kunkomerera kubera ntitwaye tukiyaga neza ngo duhuze sivyo. Ivyo ndamubwira ntiyavyakira, ndabona ko ari icahindutse sivyo. Rero nshaka kubwira mwana wanje sivyo, abana ko nakubona kwakiriye ndagundaro biragenda neza, ariko aho bigeze ku mugabo wanje ndabona nanje umenga vyosenyera urugo siko. Rero nshaka kugisha inama zikindi, nagomba urabe ahandi washobora kenja ahandi washobora kuja. Urumva sinagukwikira ngo nanje niroze sivyo, uvyakire gutyo. Ihangane kandi uvyakire, byakire nuko ari nta kundi no bigenza, nta kindi mfise cyo gukora. Ariko ihangane sivyo, wihangane pe, ntashaka cyo gukora. Ahanje nari narakunezererewe kandi nakwakire wo wabibonye, ariko sije bivuye ko nukuri kandi ntahure cyane, ntahure kandi byakire sivyo. ariko marene turazi ko atamunyanga mbise ngaho mu gisagara. Uraza aho navuye ntiwari umuryango n'imiburiburi, nanze ko ari wewe wo kumufasha, nanze ko ari wewe wo kumba hafi mw'ibi bibazo, ariko nawe uranyirukana. Mugeni wihangane cyane, urabizi nanje ko atari jewe. Ego nje nakubwiye ati niwahukana, je nabikubariye, ariko nanje sije bivuye ko untahure n'ukuri pe, wishire no mu kibanza ciwanje ari nka wewe. Nari nakwishimiye, nari nagukunze cyane, ariko sije bivuye ko kurazi ico umugabo avuze nico nyene, kuko ni wari hinzu sivyo. Untahure kweri, untahure kandi wongere untahure, nta kundi no bigenza. Ariko marene wibuke yuko mu kwahukana niwo wangiye inama, wambwiye naho kandi umbwira ko uzontunga. None raba uranyirukanye nawe, none marene ngiye kuja hehe? Uremewe ko nja kurara mu furege? Mvuriza mugeni, koko ije nakubwiye ngo niwahukana, numve ko ujya mu ngabo wawe,
ariko nanje nakubwiye ngo size wivuyeko n'umugabo wanje ihangana Agwisi halagoye duca mu bibazo nk'abaca mu mahwa barakuvuga bakagutwenga ariko uzame wibuka yuko ibyago by'umukristo bimutera kubandanya urugendo irakuzi niyo guta akira waba handi wigira no kuri wihangane cyane nakubwiye yuko ntokwigura ntokwemera gusambura nanje ariko Marene nawe uri umuvyeyi uremeye ko nja guhangayika mw'ibarabara n'uruhinja mu nda nawe uri umuvyeyi wavyaye ugaheka sawa ntacyo reka ngende yanje nureme mugabo kugwanya abo babeshye cyane tuti mukundwa umura ibibazo byoba byinshi ndaguhumurije humura n'ubw'intambara zoba nyinshi ndaguhumurije humura hari umugabo aje kukugwanirira wewe komera wihagararire afise ingabo zirenga ibihumbi wewe komera Amen. Man. Watari wakwiye kukwitembera nyine n'uburi kwima. We n'amasosi tomate kabagori. Wagicurane wewe. Bati gicurane. Gripe gusa. Dogo we ni. Ureni wo guteka niwe kiya kintu yani byose niwe. Reka muhungu. Anda nibidiki. N'umugongo uracika muhungu. Reka byari binzigiraje. Angiye kuparura ubuce. Aho ni ukibona cya kintu bita agaciro k'umugore. Icyabagejwe. Murugo. Reka peti yango reka we burya uracara umwana. Uraraba umubwira umugore wawe agucyure ngo atagucyure. Umucyuraze agaruki. Uzira byikore atarabyikore. Asha kugeza isambe sinokubwira ngo ari no ngaha kabisa. Rega sije ndamwirukanye. Aho warahumakanye. Nawe maga. Reka imicetse. Aho uzokura nawe uzokubaka. Je kumuvye nzokubaka se kubaka abagore mu nzu. Nukubaka amazi y'abantu nkayaduza nkagira mayita. Ngira uzoga umutera kijya cuma gusa mbeko mazi imisi ngenda ntakubona we vipi. Ipuje arushe. Ijapurira nyuzuru utanwa amata. Bivana n'inka unywa amata yayo. Je nka jonsigenwa zijya nka biti firijoni. Reka kwanza ngo akagatebe banzu be uriye. Inka byagarara hanye. Kira hanye. Dog. Reka manze nda utuntu itunzigira nda. Biraba hamba ngaha ndi. Ndaje. Ngaha ndi. Anye muri aka kanya uriye Merine. Umugore wawe nawe yagiye ubu niwe Eme. Mwaracangije amazina. Emerine nimwazana n'igitungwa muze mucite Emerine canke me. Toka reka amacambo we rofa. Mani nsigaye nicara mu mugongo gokoco. Burya ndagarutse gaje nibaze yuko. Uko amazi misuma muko yaragiye kwe. Reka ndogo reka we ntavyuze. Gusa Eme ndaguye ndagarutse. Burya duhora tuyaga uburofa bwinshi ariko hari igihe nicara nkaba serious n'ikintu ngiye gukora. Je ngufitiye amakuru. Amakuru fise na yahewe. Si bwa burofa bwawe nyene. Eme mwe mubona yuko kujya nterura icyuma kikananira kariko no mu mutwe nonze sinonze kujya mu mutwe ndafise ubwenge bukomeye neza ibintu ngufitiye. Hey ambone nyagira numva ubwo burowe bwawe. Reka ndagusukemo. Urabona ujye munsi kumwaguma munco koze ngo mare zowe ntiwo kwisohokana mare zowe ntiwo giriki ndavuga ati jya umunsi umwe
nzofata akanya nisohokane wisoke nisohokane nje mu kabare mfata akantu ariko ibyo nahuriye nabyo muri ako kabare nibikuraba wewe indaba nibikuraba indaba nyabaki narahashitse hari abagore baraho nahasanze kandi abo bagore nakuma ndabaraba nkona harano mengo ndabazi ariko nkahoberwa pe bariko baravuga nza numva bakishijemo akazina ngo Aime bakivuga Aime amatwi ca ndabanga ndatega ndumviriza mukumviriza mvuga ati rero kubera mfise tete vide mu kwibagira nibagira nk'ikopa mvuga nashize telefone ngaho na recording utabi recording ngaho mba numviriza navyo neba ndazi ko umuntu w'imbwa ko windaruka kakazi windaruka ku buryo utazovuga ngo marezo azavuga ibintu by'insakunsaku hari uyu rero uyu wunye yaravyibuze yaravuga mukama ariko ndakubaza we tukivuga ibya Aime yari wewe yari jewe na Makita hariho undi muntu wigeze ubona hagati yacu kuvyumviriza nta wundi yari ahari ariko umenye ukiza ubwame na mbere kare wizanye mugi wanje uje kumbwira ibyo amadini mama wanje no bakorera siko ariko mva ndakubwire reka kumbwira ibyo hariya kimwe gusa ico nkeneye nuko mumpa agahembo kasigaye ahubwo renda kubwira ikintu kimwe burya watuje mutatuzi kweli ahubwo aduga nanje nja hejuru kumushatsi nanje ntabwo murame aha biragenda mpaka nanje mu bya mumbone yego ubanza unamara mare ahubwo reka ndakwereke reka ndagusike ngaho usiga urivugana wa kirofa wa kiju wegenda ariko ndahema kandi ndakwembukire ariko mana yanje kumbe nahemukiye urya mwana w'umukobwa ubyumvise gute kabirangiye harigera uba wibaza ngo marezo iyo ariko arakora ikintu abashaka kubesha abari kuba yibi ari byo yibwiye ntubyumvise kandi nibyo bariko baravuga ndabiravye sanse byarimo nta wundi kumenga uciye uja mu vyiyumviro niwangize amakosa kukuzanira amakuru marezo ibintu ni birebire ahubwo wowe genda tuzohurira hirya jo hahandi je ngiye kuba ndaryama sawa ndambe mbone sawa sawa komera shikama mugenzi abakubuze mu bibi ni wowe bazamubaza ibyiza byawe abasiba kwipfuriza gupfa imana ikakongera iminsi yo kubaho niyo mpamvu yitwa ndavuga humura shikama mugenzi abakubuze mu bibi ni wowe bazamubaza ibyiza byawe ziratema ariko ntizijyana humura dufise imana ikomeye komera n'amafi uri nyamurabi n'amaki mabu gishaka mufashe nahora mba banyirukanye no gusunga ndashonje cyane nzagira inyice umuntu aragenda akabona bakubareye ngaho akore muri pamu hewe ninda munda sibona ukuriwe mugenda muraryamajyama aho mubonye mukaca muza bibayangaranye mawe shaka mama indara mumpe ninjya mumpe n'ubufasha muri pamu ntuhazi ibishwigiri by'ibishwigiri rero ngaha ninda urakweza no muri runo rugo rwanje ngo ushaka indaro jewe ndaguha indaro nije naguteye inda je nawe reka guca untera agahinda okay ndagutera inda rero igira kabiri ko wumva udashaka agahinda ndagutera iyindi nda ndagutera android rero ko wumva udashaka abagutera agahinda ahubwo ngira urumweswa turabuga urusakoje ugurura ndabibiribwa impuzu mabo no ugurura nenda binabishambara nyene ko ari byo ufise canke ari ibindi uri kuragendana
tekera ngira no kunuka biranuka tekera funga ucugenda hariya kwirembo cambwira umukozi akuzanire ibyo kurya Mabuja ndakwinginze fasha nuko. hewe umve mvuge rimwe kabiri gatatu wamaze kuraba inzira yakuzanye je nta bufasha mfise ngaha wabonye ikigegare kinini iyo cabaza ngo ni muri PAM Mwene umugwayi ninde? Ni twebwe. Ni mwebwe? Yego. Yego. Batwaye dusanze bahejeje kumugonga. Tugiye kuraba duca dusanga ni umuntu tuzi n'umubanyi wacu. Rero muri uno mwanya ko ari umubanyi wacu twebwe twaba tuvukana. Ngo umugabo we turamuzi. Yego. Yego. Sinzire ko tora bimeze gute? Bo umugwayi namupimye sanza afise ikibazo ashobora kuba yaviriye indani. Rero byasabe ko tumukora hakiri kare. Kuvuga tumugire operation. Rero harakenewe mwene wabo kugira ngo dushobore kumukora yaduhawe uruhusha rwo kumukora. Yego. None bishekeneye duhamagara ubwo umugabo we. Mumamagare mu munyarukane aze dukore na ngo. Okay. Yego. Allo? Yes. Ni sawa Emi? Okay hama. Jina papa twatu atembera mu barabara. Cadushika kuri madamu wawe. Yego Lize. Bari bamugonze. Nukuri twese tumusimbana ngaha ku bitaro hano kuri 17. Kandi rero bisaba wihute uhagere. Kuri 17 muri Bubanza. Aba wihute vire mukoresha kuko ameze nabi. Yego kwera aba wihute.
we nukuri kw'Imana nukuri raba ngaho hepfo raba aha hepfo urabona raba ahantu handitse subscribe ukore subscribe nukuri kw'Imana uca ukubita na jeme hama na commentaire ushire ko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki nukuri turabasavye basha nukuri tuba twitanze namwe nimugire subscribe bavuga subscribe hariho abazogira subscribe hakaba n'abazogira sabone mu gifaransa ni sabone mu cyongereza ni subscribe basha muze muraraba neza muduhe subscribe ko natwe tuba twitanze bashahu share subscribe nukuri natwe turitanga nukuri turabasaba